Aruvera muhimbare nawe ibyanyu bigeze. Sha ariko bro nawe amakuru yakuye Hagati y'abafana b'abahungu n'abafana b'abakobwa wowe nka Sisi Promix abafana benshi ufise nabaye. Sha je ndibaza ko ari abakobwa wangu kuko akazi dukora nk'aba photographe nyene nk'aba DJ tu basi nyene nawe ugiye kubiraba kenshi usanga Igozen TV. Bakunzi ba Igozen TV, much respect to you aho muri hose turabakunda murazi ko twamatura update umusatirizi namandi mu kivi kumbure ndabazanira exclusive kumbure ziba zimeze neza kumbure ziba ziri update ndabashikira kuri abana bari ya kumbure muba mukeneye. My name is Npro Chang umusatirizi call me izina ryose ushaka aguma wanoye rero uno munsi naho ono musurizina nono musikumbure sandabutsi niganirira niyu mutipe kandi ambitse umutipe hama muraza kumumenya uwo ari we mukanya ndakwibutse ko wosimbira ahanditse subscribe cyangwa sabone kumbure ukabikora vuba ndakwibutse kandi ko kumbure commentaire yawe iri very important kubera ko kugira ngo turabe ico twokongera ko canke ico twokosora reka kumburi ntabarandiye kumburi twiganire no mutipe kugira ngo mumenye igituma uno munsi kumbure namugize umutumire wa Igozen TV. Sisi canke CEO wa Gitega Film reka ndakuramutse urameze fresh neza asha turashima Uwiteka tu nuko mushinga nahe ndakuramutse nibaze ko meze fresh kucitwenga nakubeshe nturi umushinga ntahe kubeshe kibazo mbajije nyene sinzi mugenza we Roki ngo ntarota ko rubukwe ijya nama kumbure nawe uri mu bayitabiriye cya mwimisi ivyo mwimisi sobo vuba cubibonana nuko amazina yawe abenshi bakuzi ko bakuzi nkande mu gihe jewe ndakuzi nka DJ Sisi Promix ariko nyimba hari akandi kazina kumbure ntaramenya wohita ukatubarira DJ Sisi Promix ko bizwi nyene tu so ndakuzi before uru mu DJ ariko ubu now uru mukinyi w'amafilm uru mukinyi w'amareresi vyaje gute wamenye gute ko ufise impano nki yo gukina film sha nasanze nyene ari vyaje kubw'abantu n'abantu babinshizemo kuko nari sanzwe nkamera abandi ku bantu bankunda n'abafanzi banje bakambaza none kubera icyo nawe udakina tutakubona ndavuga ati je nzokwipima umunsi umwe prem cyandipima nsasanga birakunda burya bya bintu birakorana yego amo ndakora byakugoreye he kugira ngo utangure kwatinga filime yawe ya mbere mbega ubwoba canke udusonisoni byo byakugendeye gute bo kubera ari ikintu nari sanzwe nkora nari ndabimenyereye nari sanzwe ndabikorera n'abandi bantu ntivyari kungora cyane kuko vyari ibintu nguma mbona canke tugasanga turaba ni cinema z'abandi bantu ntivyananiye cyane ntivyangoye cyane nta kibazo na kimwe nigeze ndabigiramo kuko nyine navyisanze mutu kujya kuntu ushobora kubikamwe impano utayizi kurimwo ariko hageze ko yishira kuri tele kazubona iragaragaye nyene uyikoze ukabona abantu barabikunze tubamuka bandanye yego Aruvera muhimbare nawe ibyanyu bigeze sha ariko bro nawe amakuru yakuye ibi mba ndabikubajije nkanje nk'umusatirizi aho ngene ndabona kenshi post zawe akenshi posting Aruvera muhimbare muri kumwe canke ari wenyine nkabona ko kumbure hariho akantu hagati yawe nawe bahojwe n'Imana abakinyi baba filme kumbure bakwespie ndavuga abakinyi baba filme kumbure bakuryohera bituma nawe kumbure uvuga ati nanje ndashaka gukina filme kumbure mere nkabo ni nkabandi cyane beshi cyane mu Burundi hariho Aruvera nkuko nabivuze nyene ari inshuti uko abikora neza cyane Aruvera ndibaza ku bantu bakurikirana mu sinema yiwe barabizi ko akora neza cyane yego ndakunda ikuntu akabona ukuntu yakitinga be yego gupre
urukundo ukunde Alvera Muhimbare buri akantu kose burakabazo kose ndakubajije umugarukana rya zina nyene byashushe byakomeye ni ngorane man bishitse Alvera Muhimbare murabanye nkuko bumukundanye hama haje abagenzi baramuhendahenda ati umugabo wawe kugira ngo umwifatire neza abo wawe raba ufate umuhe bavuga ngo kujya isorori yuzuye imiti akaguha jondama ukijondanira muri wewe ivyo genda gute ubyifatamwe gute uko zivugijwe niko zitambwa usanga wo byahira uko nyene yo cugira gute Leo mva yamaze kugushira ku muti wacu ugira gute nta kindi uhindura biba byabaye ejo aho bukera no kuvuga mu gisagara ca Gitega muri quartier Nyabiharage mu kibanza ciza cyane ndabigutuye ikibanza ca Jerusalem Business Center muri aho bita muri GBC ngo kwa Gasape niko bahita hazoba igiteramo kizohuza abakinyi b'amareresi bavuye mu mihinga itandukanye ndavuga abazoba bavuye mu gisagara ca Bujumbura ndavuga Fanny Lavine mwamumenye cyane kuri cinema yise umupfakazi n'izindi nyinshi zitandukanye ndavuga Liberty nkavuga n'umusobanuzi Master P reka mvuge n'abakinyi b'amareresi babo ngaha mu gisagara ca Gitega aho ndavuga ko na Gasole Babalao azoba yishikiye muri kijya kibanza ciza ca GBC Jerusalem Business Center imyiteguro kuri Gitega Film mbega muri ko mwitegura gute kugira ngo muze munezereze ababakunda cyane imyiteguro ni yose vraiment nko ku bantu bavuga ngo Gitega ntibazi gukina cinema je no kuri kwibana umuntu azose uko munsi ndemeza neza hazobaho ikintu gikomeye cyane kuko ndazi ko ngahe Gitega baribaza ko ata cinema zihari tu bivanye n'ukuntu bahafata bivanye n'ukuntu bahabona bibaza ngo ni ruguru kumba ari mu gisagara ni kuri capitale birakomeye cyane burya umuntu azosiba ntazobabona ko Igitega naho bafise impano nyinshi zitandukanye bwa mbere bavuze Gitega bumva ngo ni Double J ariko ubu dukeneye ko hava n'umukinya kina neza cinema akava Igitega nkuko bavuga ngo Double J ngo n'umuntu uzeya n'umuririmbyi w'Igitega aririmba neza kuko yatova umukinya wa cinema naho Igitega akina neza burya rero imyiteguro ni yose hama nkabwira ko nk'umuntu azosiba azomba ikintu gikomeye cyane kuko azoba ari umunsi ukomeye cyane natwe tuzowishimira kwashika uwo munsi man yego vraiment nuko nyimba hari abandi noba nibagiye uwo batubwira hama ugaca bo ndibaza ku bantu bo barabibonye ndibaza barabonye amakava kesha ariko arazunguruka cyane ku mastati y'abantu canke ku mantuza ku ma Facebook ndetse hazoba hari Fanny Lavine ongere habe Gasore ndibaza murakunda abantu bakunda Gasore mana yanje ni hazoba nitwibagiye Liberty wa mukinyi akinaguruka hejuru aguteye umugere ntavyuka no kwimana n'ingoma urumva hazoba hari abantu benshi kandi hazoba ari nibaze ko hateguwe ibikorwa byinshi cyane naho nasahandi ni haginya biharage mwe kwa Gasape kuri Jerusalem Center bibaza nta muntu numwe atahazi nukuri ndakurahiye bizobacika bicike abakinyi b'Igitega bose uzi nk'abantu mwamenye kubakina cinema mu ntara ya Gitega hariho ba Matudu badagi abantu benshi cyane urumva bazoba hari vraiment kandi muzokwishima uhura n'abakinyi bari ngahe Gitega kugira abantu babone ko neza n'Igitega hari abantu bashoboye apana ko tuguma dukurikirana ibintu by'ahandi hantu natwe kandi mu Burundi dushoboye na cyane ngahe Gitega iwacu tuhateza imbere mu kibanza gisanzwe n'amafaranga 3,000 kandi 3 n'amafaranga make cyane ayantu ushobora kuja kunwe kiyeri kimwe ntunahimbe kwera nta n'inyamirimo muri 3,000 ariko ugiye kuri abantu baza kuguteramisha ukanezerwa amakuru y'abantu bashaka kuja mu kibanza cha VIP ni 10,000 kandi 10,000 wicaye ahantu nyene utekanye wirabira ibyiza byo mu Burundi ndibaza ko aho nta ngorane rimwe na ntoye byo gutera ndibaza utashise wo buhomvye cyane ama ku muntu ashaka guterera naho baravyoroheje cyane 1,000 ku muntu w'umugwiza atunga yoba ari nkingahe Gitega canke n'ahandi 1,000 biterera impano ziri mu Burundi je ndibaza ko ataki nta ngorane nimwe yo birimo pre
ibihumbi ijana n'amafaranga make ku bantu mufise amafaranga muyashore muri sinema zitera imbere zitera intambwe vraiment yego hani nawe ndazi any pro we nawe ibihumbi ijana burya usanga hari harakungu yego. Hagati y'abafana b'abahungu n'abafana b'abakobwa wowe nka Sisi Promix abafana benshi ufise n'abahe? Cyaje ndibaza ko ari abakobwa wangu kuko akazi dukora nk'aba photographe nyene nk'aba DJ tu basi nyene nawe ugiye kubiraba kenshi usanga abakobwa nawe ndazi nibo bagenzi bawe benshi cyane ntitubeshanye kuko sinkunda kubesha mu buzima bwa misi yose usanga abakobwa aribo benshi cyane mu bugenzi yego. Kibazo namambaza abastar abigeme bagukatira utarubaka izina waja gutera imistari canke gutongoza niko bavuga ngo muri Kiswahili bagukatira utaraba DJ Sisi Promix ukitwa Claude ukitwa Pierre ukitwa Etienne ariko ubu uzwi nka Sisi Promix iyo muhuye abo badada bagukatira mbeko bitwara ko gute? Nibaza ko ivyo bitarigira binaba kandi siniteze ko byoba vraiment yego usibye ko nanje umengo ntabo ndakatira je ndibaza ko ivyo ntivyoba noneho nivyoba kuko nubundi nta zina novuga ngo ndafise nta zina novuga ngo ndafise ryatari ryo tuma ngo uwanyase ankunda oya ntiharagera nukuvuga rero turacyarindiriye ivy'Imana iyo nyene ikora Igozen TV.